aha duhagaze ni mu gisagara ca Shepparton aho twashoboye guhura n'abarundi babandanije kugaragaza imico n'akaranga by'igihugu c'u Burundi, aho babandanije kwitaho umugambi ujanye no kuvuza ingoma. Uyu munsi tukaba turi hano aho tuja kuba turiko turihweza uko bagira imyimenyerezo muri iyi nyubakwa. Noneho rero nawe uri kuradukurikirana biciye kuri YouTube, duhave tuguha umwanya ugire ico uterereye biciye muri message canke comment. Hanyuma turaja kumva kandi n'uwuserukira uyo mugwi hano muri kino gisagara ca Shepparton mu gihugu ca Australia, nawe ica tubwira. Ni mu gisagara kiri hafi ya Melbourne, aho aba barundi babandanije guteza imbere imico n'akaranga by'igihugu c'u Burundi. Ehebe byuma by'amahoro mu Burundi bwaduhaye icyubahiro cy'abasokuru bampaye nkamwe. Kira se urakoze. Uratubwiye ko witwa Manirakiza Frederico, ukabuba hano mu gisagara ca Shepparton. Wo tubwira icyatumye mufata umugambi wo kwiyumvira kudaheba karanga mugakora zino ngoma? kubera tukiri mu gihugu cyatwibarutse twarabona abasokuru batutaye ba data bazivutsa, nicyo cyatumye dushitse hano twishiramwo uwo mugambi kugira ngo aba bana tuko turavyara nabo barokore bamenya icyo basokuru bakora. Ndashobora kubona abashinga ntahe canke abasore canke ugwaruka ruguhagaze inyuma, wo tubwira abaribo nico bakora? Abo nibo bita abatimbo. Abatimbo b'ingoma dufashanya, uko ingoma ntivuze umwe. None ko mbona ingoma ari nyinshi, mwoba muzitandukanya gute? Zitandiko nyene ziriya zibiri z'imperane z'ukokera, izi zindi zinubona nizukuvuza. Iyi nayo iri imbere idufasha iyo umuntu ariko aratamba arayikorako kugira ngo ahindura ingoma cyangwa ariko arivuga nk'amazina y'ingoma arayikoresha. None uyu abari imbere y'abandi avuza, we yoba ashobora guhinduka canke yamara umwe nyene wa undi nyene akokera iyo ngoma iri imbere y'izindi? Oyaye arahinduka, baraguzanya. Uje gutamba ashobora gukoresha ingoma iri imbere kubera baza barakurakurana. Iki gikorwa cyo kuvuza ingoma mwagitanguye mu gihe kingana gute hano muri Shepparton? Igikorwa twagitanguye haraize nk'imyaka 2 tugitanguye. Mwoba mumaze kuja zaratwaye umwanya munini kugira tuziringanize, ntuzibone gutya ziratwariye kandi zirasaba ingufu nyinshi. Mwoba mumaze kuja kuzivuza ahandi hantu hari abantu b'imico itandukanye n'iy'abarundi? Oya, ubu niho tugiye gutangura kuzigana kugira turoze turatembera mu zindi ntara, ntituramenyera kuzivuza. Wowe warigeze kubuzivuza ukiri mutoya? Nkiri muto basokuru bari bazifise, ariko navuye mu gihugu cy'umuntu hatangwa kuzivuza. Icyumviro wakigize muto, wayaze n'abandi barundi bagenzi bawe canke wahisemwo wenyene kumva ko zikwiriye kubaho? Ega abarundi bagenzi banje twarayaza, ariko najewe mu mutima narindi nawo kubera nakuze ndazibona ingene bazivuza abandi, ubwo na nkiri umwana muto ntashobora kuza kuvuza. Wo twereka akarorero k'ukuntu bavuza iyi ngoma ya hano imbere? Oh hari ivyo nkunze kubona, hari byinshi bahindura bagacisha umurisho mu izosi, bakavugiriza inyuma mu mugongo, byinshi cyane. Ingoma tuyihweje turabona ifise ibintu biyikoze, hariho utuntu ngaha mwagiye mu madika ko hano mu mbavu, sinzi ko tubwira uko batwita. Kuri uruhande ruri ngaha imbere hariko idarapo ry'igihugu cy'u Burundi. Iki idarapo ry'igihugu cy'u Burundi rigizwe n'amabara atatu, harimo ibara ritukura, hari ibara ryera, hari n'ibara ry'urwatsi rutoto, ariko ry'urwatsi rubisi mu kirimo. Sawa, hanyuma kikirerekana izi nyenyeri zitatu. Yego.
arizo bavuga ubumwe ibikorwa amajambere. Iri darapo riri hano inyuma uzungurutse neza ukariraba neza ndibaza urimenya n'igihugu cyatwakiriye kiduha indaro cya Australia kandi twazeho n'izina ry'ico gihugu aho hasi, ariko sinotandukanya amabara arigize. Amabara yo hariko iritukura, iryera n'iry'ubururu, ariko sinokubwira kimwe murazi yuko ntavugiye mu iki gihugu ntabimenya amazina kuyasobanuza kugira nakubwira hariya ngo ubumwe ibikorwa amajambere iri rya Australia sinokubwira ndabishobora. Sawa, hama twihweje ingoma turabona hariho ibintu bifashe urushato bo bavyita gute? Ibi bintu bifashe urushato ubona ibi bavyita amabere. Aya n'amabere y'ingoma. Amabere y'ingoma nk'umwana atabizi canke nk'umuntu atigeze amenya ingoma, amabere y'ingoma ubugombye kuvuga iki? Twomusigurira neza akabimenya kugira ngo dushireko ikimono urusato rw'inka ushobora kuguma ukoresheje aya mabere, utese ko aya mabere nta urusato gofata rwo barukigumye. Mutwereke mukubite hanyuma abariko barabakurikirana nabo bashobore kubona uko muzivuze. Okay. Ehebeze mazamahoro mu bundi bwaduhaye icyubahiro cy'abasokuru mwampaye nkamwe. Kia, say. Nkuko nabibabwiye kuva mu ntango babandanya kwiga no kwigishanya ibijanye n'ingoma z'u Burundi nkuko twayaze na Manirakiza mu kiganiro twagiranye bwa mbere. Namwe mubandanya nkuko mubabona hano inyuma yanje bariko barabandanya kwigishanya. Uyu ari hano inyuma yanje mubona niwe aha yaratanga inyigisho ku bandi maze nabo bakagerageza kugira ngo babashe gukurikirana ibiba biriko birabandanya kuba. Turi kumwe hano nawe ari mu batimbo bo hano muri Shepperton. Uwo twibwira akazina? Banyita Providence. Providence inde? Providence Delphine. Okay. Uba umaze imyaka ingana gute uvuza ingoma? Ninachago ndiga. Uracari kuri? Ndabona ndazibona baduvugisha kina nabo ndatuvugisha. Ndachago ndiga. Ivyo ufise mu ntoke bavyita ngo iki? Imibirisho. Sawa. Canke imirisho? Imirisho byose biravuga. Sawa. None ku ingoma umaze kuzibona ni giki caguteye kuzikunda? Mengo nyene bane ndi Murundi. Ndiko ndaziragomba kuzivugisha gusa. Uriko urazivuza ababene data canke abazungu bo banezererwa kubona uriko urazikubita? Baranezerwa ko barazi gukora iby'ikoce n'ibintu biva mu Burundi kandi barakunda uriko urabereka ibindi bintu bataje. Nuko murakoze cyane tubashimire. Mugire ibihe byiza n'amategura meza yo kuvuza ingoma. Sawa. Nuko akaranga n'imico y'u Burundi birabandanya haba mu mahanga ndetse no kubari mu bihugu bitandukanye ku isi babandanya gukurikiza imico n'akaranga mu kuvuza ingoma haba mu migani haba no mu bindi bitandukanye. Nuko mubandanye mwihera amaso kandi turizera ko namwe mubasha kumenya byinshi kubijanye n'akaranga cyo kumwe n'imico y'u Burundi. Naho ubutaha